nimba ko kurumisha makuru yabigize umwuga uri professionnel ubaza bose ushikira bose je muzonyereke aho umu FRDC yari karavugana mu kiganiro n'ujya mukobwa Scovi. Twebwe rero aho bigeze turi imbere, abo banyarwanda bo bari nyuma yacu barendera ivyo twe tuvuga. Murabona Isidore Mbayahaga amajambo arashikiriza burya Isidore Mbayahaga n'umupatriote w'inguvu cyane, n'umupatriote kabisa yemejwe n'amategeko. Burya abapastere cyangwa abaprofete cyangwa abaki b'abarundi ntibakwiye kwemera yuko bosuzugwa indongozi zabo zosuzugurwa mu gihe nabo bafite ijambo bafite aho bovugira kandi rikagenda. Update amakuru abayinigirwa bakeneye kumva, ukatuvuga ngo nurumogi, ukatuvuga ngo ninzoga, ukatuvuga ngo ingene gasa cimba mbona atakibazo bintu ayahubwo ufisi ihe mission kumwe negihugu ari karagukurikirana. Hello guys, ndibaza mumeze neza, je meze neza kabisa. Rero uno munsi shaka nze tuyaga hanini ku makomantere abantu bamwe bagenda baratera. Iyo umuntu yatorokanije inkuru yazanye inkuru ngaha, nayo si yindi nkuru, ni inkuru ya guerre médiatique aho kera aho hambere hahise gatoyi ababanyi ngaho hakujya mu Rwanda bari babihaye ijambo, bari bifashe yuko mengo nibo bavuga rikijana, ariko kuvaho duhagurukiye rimwe, kuvaho abarundi bakanuriye baboneye kure, babonye neza yuko atakusuzugura indongozi zacu, baciye bafata ingingo yo gutangura gutukana no kuvuga nabi. Mu gihe umuntu aba ari katanga amakuru ari update, amakuru aba yizewe cyane, amakuru aba yatorokanije uko biri kose. Ayo makomentere ava kukirera, ayo makomentere mabi sindababujije ku muntu kugira icyo ashikirije, kuko izi mbuga ziri muri demokrasi. Ndibaza nta limiti hari ngo we ngo ntukwiye kuvuga ibi, ngo we ngo ntukwiye ngo kuza kwishura ibi. Oya, umuntu arashikiriza inkuru akeneye commentaire. Izo commentaire rero ziba zitandukanye. Hari umuntu neza ubona neza yuko iyo nkuru utanze yayitahuye, nundi muntu ubona neza ko iyo commentaire ico kiyago uzanye atagitahuye, ahubwo abifitiye ishavu atari karabitahura neza. Inkuru ziba zimeze uko, umuntu arondera inkuru, we ubonye na titre canke na cover y'ikiganiro udakeneye commentaire mbi, vyihoze shaka uvyihorere, shaka ureke no kubiraba nta kibazo, ko umuntu ntashira ko ibintu kugira ngo ubirabe gusa. Ikintu rero gituma abanyarwanda bafata bakandika amakomantere bagiriza abantu ngo nirumogi gwigendera, ngo nakaboregwe, ngo muri bijuju, ngo nka sobuja wanyu, ngo muri biki, ngo abantu mwoga, ngo ingene bisa, ingene bugirante, n'ubwenge buke bwabo. Kuko umuntu aciye ubwenge aharanira kwama ari imbere, wewe ukabura inyuma y'ugakurikirana ivyo abari karashikiriza. Twebwe nitwabize ko cyane abanyarwanda, ahubwo twarabaretse turabiyo bitumutwe. Umurundi wese ahari ubu arashima agashimishwa n'intambwe Uburundi bugeze ko kubijanye n'ibi bintu vyizi mbuga ngurukana bumenyi, aho novuga yuko ijambo ama media yose nka yose ngaha mu Burundi mumaze kubona neza yuko yafashe ijambo, yamaze kuvuga ati ubureka dukorera igihugu, harageza aho dukorera igihugu. Murabona yuko n'abasani atabirenze cyane, urabona yuko atamuntu akikiruka inyuma cyane y'abasani, ariko ubona neza yuko ari karagwanira iterambere ry'igihugu. Ari ikintu nza kubasigura gatoyi cerekeye kugwanira ijambo bita kugwanira igihugu. Ico ndaza kugaruka ko gatoyi, reka manze nkuruguture aba banyarwanda baza amakomantere batukana bambika ibara umuntu, bamwe ugasanga murazinanye warubazi, ari ukabona neza yuko bamaze guhindukira, bamaze no kukwanka. Urabona kera twe tugikora ibiganiro
twebwe twarakora systeme yitwa umuvumburo, twaravumbura twakoresha ibiganiro abasani, twakora amadeba, tugahuza tukayaga n'abanyarwanda kandi biyago bikagenda neza. Kandi bari inshuti bamwe twarayaga neza cyane, nta kibazo twari dufise. Ariko kuvaho tuvuze ati turarushe no kuvuga nabi indongozi zacu, ba bantu twara abagenzi baciye bahindukira iyi myuka mibi bayiteragira mu bene gihugu. Twebwe tuba turiko dushikiriza amakuru abene gihugu, nabone hagushikiriza amakuru abene gihugu bagaca bagaruka bagatsindagiramwo ngo bariye abantu ngo nibadukunda ngo bameze nabi ngo bameze ukunuku. Twebwe ntidukeneye kwiteranya n'abene gihugu, ko abene gihugu ni bamwe, abadukurikirana ni bamwe. Twebwe tuba twanse gusa ry'amapost yabo bantu bakurikiranwa baja kwandika bandagaza bavuga nabi indongozi zacu, nta kindi. Ariko abene gihugu tuba tuberetse ati oya ibi bintu ntitushobora kuvyemera setu. Ariko bobo baciye bagaruka baja kuduteranya n'abene gihugu, biboneke yuko umengo turabana babi mu givyo tubako turashikiriza biba bitahuritse neza cyane. Ndibaza murabona umwigeme yitwa Scovia yaragiye no muri izi ntambara za M23, yarashika sur terrain kandi nabibasiguriye kuva kera yuko uyu mudemo Scovia akorana na leta y'u Rwanda, ari ni mission ya leta y'u Rwanda, narababwiye neza. Uyo mukobwa yakoresha ibiganiro abasirikare b'u Rwanda n'aba M23, nibo yakoresha, nibo yabaza. Aba FARDC ntabo yigira abaza ashikira. None kubera iki nimba urumenyesha makuru uri professional uri ku rwego, kubera iki bufise limite yo kubaza naba nimba koko urumenyesha makuru yabigize umwuga uri professionnel ubaza bose ushikira bose. Je muzonyereke aho umu FARDC yari karavugana mu kiganiro n'ujya mukobwa Scovia. Ivyo sinabirandira ko cyane, reka mbandanye kuri iki cyama commentaire. Twebwe rero aho bigeze turi imbere, abo banyarwanda bo bari nyuma yacu barendera ivyo twe tuvuga. Murabona Mbayahaga, Isidore Mbayahaga, amajambo arashikiriza burya Isidore Mbayahaga ni umupatriote w'inguvu cyane, ni umupatriote kabisa yemejwe n'amategeko. Burya abapasiteri cyangwa abaprofete cyangwa abaki b'abarundi ntibakwiye kwemera yuko bosuzugwa indongozi zabo zosuzugurwa mu gihe nabo bafite ijambo, bafite aho bovugira kandi rikagenda. Nta kindi twame duharanira nizi mbuga zacu, irijwi ryacu ko rigenda rigashika kure. Nta kindi tuba dukeneye kiza kiri nyuma cyane y'ibi bintu. Tuba dukeneye ko buri muntu wese aza kurikiranwa, kuko no mu Rwanda umuntu wese akurikiranwa cyane ategerezwa kuba afite ligne autoritaire, ategerezwa kuba ari muri circuit ya leta. Niyo mpamvu mwabonye icyagiye Kagame ari karavuga ijambo ngo mufunge mukanda, mwabona bose bakoma mashi. Guys, aho muri hari cyo kintu muca mwibonera mwenyene. Okay, ayo makomantere mabiri twe na duca intege, ahubwo hari ikintu, hari izindi nkomeza duhereza. Kwera jewe nje nkabashikiriza amakuru ari update, amakuru abayine gigwa bakeneye kumva, ukatuvuga ngo nurumogi, ukatuvuga ngo ni inzoga, ukatuvuga ngo hengene gasa, cimba mbona atakibazo bintu aya, ahubwo ufisi ihe mission kumwene gigwa ari karagukurikirana, niye nyigisho uri kuramuhereza. Ko twebwe ibitutsi mwatuka indongozi zacu, twe ntavyo tugira tutuka indongozi zanyu pe. Cyako twe turafite byinshi twobatuka, ariko nta mwanya twe dufise no kugwana no gushika kwiterambere ryacu. Reka renda basigurire icyo intambara rero. Iki kintu bita intambara, kugwanira igihugu. Mu bisanzwe muri ubuzima turimo icitwa intambara, umuntu wese yumvise intambara yumva izi ntambara z'amasasu, zintambara z'imbugita, z'imipanga, z'imihoro, z'amasasu, z'ingumi, nivyo yitwa intambara. Ariko hari rundi rugamba, ari indi ntambara ya social media. Igihugu cy'u Rwanda cyaratawe ico bita intambara ya social media,
kirashiramo inguvu nyinshi cyane mu gwaruka rukorera kuri izi mbuga ngurukana mu uri kurikiranwa cyane burya bose bavuga ibintu bavugira u Rwanda batuka indongozi zacu bose barazwi na leta y'u Rwanda kuko turafise amantene atumenyesha neza edaere hariho nabamwe banahemuka bakavuga ati twe turarushe kabisa nta kubana dushigikira ibinyoma bakaduha makuru bakayatubwira hariho nk'abantu kuri Facebook yanje muvuye ngaha kuri kiganiro muce muja kuri Facebook yanje ndaza kwereka ama screenshot y'umunyarwanda twaye ko turayaga ariko arambwira ukungene amanyanga ya Kagame ari umunyarwanda wenyene umunyarwanda bwita pana wona ateguye kuko abanyarwanda bo babeshejeho no gutegura abantu nta kintu kiza kiri reality byose barabitegura ni content niyo mpamvu banategurya mukobwa bari DJ Ira bamuteguye bamufashisha nk'intambi yo gucumita ibindi bihugu bibone yuko abarundi bariko baraja kurondera nationality mu Rwanda rero iyi ntambara rero ihari rero yitwa intambara yo kugwanira igihugu ni intambara ya social media abarundi bari bazi yuko social media ari ya makomedi social media ari y'imiziki social media ari yo kwipostinga amafoto ntibari bazi yuko social media ari intambi ari inkota ari urusasu rukomeye cyane ku gihugu ndibaza mwaravyiboneye kuva aho duhagurukiye murabona ingene bose bamaze kunuma ubu barindira ico tuvuga kabiri ico bavugirako murakoze cyane